Hey, shalom les amis. Mumeze neza abakunzi ba MC Shalom nagarutse. Mumeze bien nizera ko mumeze kwa kundi nyene kwa kundi kumba nipfuza. Ariko ndababaze muri ko mugira iminsi mikuru gute? Muri ko mumigenza gute? Anniversaire yanyu ameze gute? Mbega iyo mugiye mu manza mubona zitunganije neza? Ibintu vyanyu muri ko bikora neza gute? Reka ndakubwire ndakuzaniye amakuru meza. Vuga ngo meza cyane. Bwira uwo muyicaranye umubwira uti ni meza cyane muri Ndufacom company. Bagufitiye ibintu bitandukanye, bagufitiye ama service atandukanye, bagufitiye secretariat public ibikora neza sha, bagufitiye imprimerie ibikora neza, ama autocopie n'ibindi byinshi bitandukanye muri imprimerie, bagufitiye media, bagufitiye television Ndufacom TV, bagufitiye bitandukanye muri media, bagufitiye Ndufacom Sports, Ndufa Sports n'ibindi byinshi bitandukanye, bagufitiye production ikomeye cyane, bakakugira ama montage ibintu bikagenda neza. Monami reka kuzimira kubera ko iyo uzimiye urazimbwa, niko abatutangiye babivuze. Bagufitiye ibintu bijanye na cinema, bakakwigisha ibintu bijanye na cinema ugira ngo uje gukina neza cinema, uje kugira neza comedy zawe, ibintu byawe bikagenda neza, bakakwigisha bakwerekana ukuntu bikwiye kugenda, bakwigisha n'ukuntu bikwiye kuba monte, ibintu byose bikagenda neza, bakagukorera publicité, ibintu byawe bikagenda neza, amaseremoni atandukanye, ama mariage yanyu bikagenda gute, ibintu byanyu ko bigenda gute, mbega mugize imanza mubona bisa neza, iture Ndufacom company bakugira ibintu bimeze neza. Muri informatique bagufite ibintu byinshi byiza cyane, bakugira ibintu byo kukudugiriza imbuga, urubuga rwawe rumeze gute? Jewe ndamaze kuba celebre, ibintu bimeze neza mu mezi abiri ukaba uri star, ibintu byawe bikamera neza kuri YouTube, amavyuza akaduga, subscribers bakaza, wow, ibintu bikamera muri informatique bagufitiye ibintu bimeze neza, ibintu biba bitunganije neza, bakakudugiriza imbuga sha, mu mezi abiri ukaburi star, ukaburi hejuru cyane. Vuga ngo hejuru kumwe na Ndufacom company, ibintu bikagenda neza. Je bimaze kugenda neza, maze kuba ndi star MC Shalom, nawe urabibona ugiye kumbuga ugakorokera ko ibintu byose bimeze neza. Duza urubuga rwawe ibintu bigende neza, consultants zitandukanye mujanye na entrepreneuria, ibintu bikagenda neza, bakaguhanura ukuntu urudanaza rwawe rukora bien sana, ibintu byawe bikagenda neza, bagugirira importation na exportation kuva mu Bushinwa, ibintu originale. Vuga ngo originale sha, bwira umwana wawe vuga originale, ibintu bikagenda neza. Muri Ndufacom company bakugira fourniture de matériel, ibintu bitandukanye, ibintu matériel atandukanye, matériel yo kubaka, matériel ya bijanye na sonorisation n'ibindi byinshi, ibintu byawe bikagenda neza. Ndufacom support baragusupportinga n'ibintu bijanye na evangelisation. Abakirisu bantu b'Imana ndabasavye mushaka kumenya uko mukwiye ko evangeliza, nimwiture Ndufacom. Mu bintu bijanye na art bakugirira amadesin atandukanye ku mpome, ugasanga imeze neza. Ifoto ya MC Shalom ugasanga imeze gutya, ibintu byawe ugasanga imeze neza, bakakwandikira ibintu bimeze bien sana. Na handi duhurira ni muri Ndufacom. Shalom.